Hello bakunzi b'iratiro magazine kazi cyane mu biganiro tahura aho muza kuhamenyera byinshi kubyerekeye imibonano mpuzabitsina. Hari ibintu byinshi bahora mwibaza mutahura muzi muza kumenya muri iki kiganiro tubatumiriye kubikurikirana kandi mwishire ku mutima. Twongeye kubaha ikaze cyane muri iki kiganiro tahura aho dushaka kumenya byinshi ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Muri make imibonano mpuzabitsina ni ikintu gihambaye cyane mu buzima bw'umuntu. Hari abantu bamaze kugira ku rwego rwo kwibaza yuko imibonano mpuzabitsina ari ikintu nkenerwa cy'ibanze, besoin primaire, nk'uko dukenera kurya cyangwa kuryama cyangwa kunywa amazi. Kurongora ku bagabo cyangwa kurongorwa ku bagore bifatwa nka bimwe mu bintu bitagatifu hamwe na hamwe, kubera ko hari aho usangwa bitavugirwa cyane nko mu bikorane, ariko ababijyamo kenshi usanga rimwe na rimwe bitwa abashenzi. Icyo bihuriye ko nuko byose bigamije gushimisha imibiri yacu. Hari ibyo ushobora kuba utaruzi cyangwa ugiye kumva irya mbere mu matwi yawe bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, siyanse cyangwa ubushakashatsi byashyize ahagaragara. Miliyoni 80 z'udukoko twa bagiteri dushobora kwanduza indwara zitandukanye nitwo abantu basomanye iminota irenga 10 bashobora guhanahana. Ubushakashatsi bwakozwe bwasanze mu mate y'abantu basomanye harimo udukoko twinshi cyane dushobora no kwigwiza n'ingoga. Ikigo cy'Abahindi cyiga ibyerekeye bagiteri, abashakashatsi bacu bafashe abantu babyishakira twakwitwa nk'abavolontaire, umukobwa n'umuhungu, babasaba gusomana. Bahejeje bapima ibyavuye mu mate yabo, bagiye barahanahana. Bapimye basanze umuntu yagiye arasomana n'uwundi umwanya utari muto. Umwanda w'udukoko twari mu kanwa kiwe wiyongereye hafi inshuro 3. Aha niho haza hava indwara zo mu kanwa no guhanahana mikorobe zimwe na zimwe. Abagabo benshi bakora imibonano mpuzabitsina bakunze kugira imvune z'igitsina cyabo. Mvuze imvune zisanzwe zitwa fracture, kuvunika nyene. Mu mvune igitsina gihura naco harimo fracture simple cyangwa kuvunika bidakanganye, na fracture complexe, kuvunika bimwe bikomeye. Abagabo benshi bakunze kwirata ko bakoresha ingufu nyinshi mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Abandi bakavuga ko bazi guhinduranya za posture na position kugira ngo bahindurane uburyohe mu buryo ubu canke buriya iyo bari kumwe n'umugore. Ibi kenshi bitera imvune z'igitsina nk'uko nabikubwiye. Hari imvune ziremereye cyane zishobora no gutuma umugabo amugara burundu. Iyo umugabo yakoresheje ingufu nyinshi mu kurangura imibonano mpuzabitsina arangije, usanga amaze nk'umwanya munini imitsi y'igitsina cyiwe yameze nk'idadaraye. Byaba byiza rero ahejeje agahita akorerwa ka massage ku gitsina cyiwe. Ibi nabyo bikorerwa cyane udukomere two ku mpande ku gitsina, ari naho hashobora guca ubwandu bw'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Abagabo bakunze kwikinisha kenshi nabo nyene bakunze guhura n'iki kibazo cyangwa impanuka zo kuvunika igitsina, kuko kenshi ingufu bakoresha zitaba zivuye ku nkabuzo z'ubwonko mu gihe umuntu ashaka imibonano mpuzabitsina. Abagabo benshi bakora sport zo kwinonora imitsi nibo bafise amahirwe yo kutavunika ugereranije n'abatayikora. Hari ikindi utaruzi, muri bureau cyangwa office ni hamwe mu hantu hakorerwa imibonano mpuzabitsina, ndetse hari abavuga ko hashobora kuba ari aha kabiri havuye mu buriri. Ibyo nkubwira biva mu bushakashatsi urubuga rwa Business Inside ruherutse gukora ubushakashatsi ku bantu 2,500 batandukanye. 54% bagaragaje ko mu biro byabo bakoreramo imibonano mpuzabitsina umushefu n'umukoresha cyangwa abakozi babiri biyumvanamo, cyangwa abandi bantu bakorera mu buzi kanaka bafise ibiro basangiye cyangwa badasangiye. Muri ubu bushakashatsi abenshi bamenyesha ko imibonano mpuzabitsina ikorewe muri bureau iryoha mbere kurusha iyo mu buriri, kandi ngo kenshi ntibiba byafatiwe akanya gahagije ko kwitegura, ariko ngo ni icyemezo umuntu ashobora gufata mu masegonda make cyane mu mutwe wiwe. Gukora imibonano mpuzabitsina wambaye amasocks ngo biryohera ababikora kurusha uko bari kuryoherwa batambaye amasocks. Nimba ushaka gushira amazinda uyu munsi cyangwa ejo na mugenzi wawe, mugerageze mwambara amasocks igihe muriko murakora iyo mibonano afunze kandi yera. Muzombwira muri comment icyo mwabonye. Ubushakashatsi bwerekanye ko gukora imibonano mwambaye amasocks kandi mashasha
canke ameshe neza amota bitera uburyohe budasanzwe. Gert Ornstein, umushakashatsi wo muri kaminuza ya Groningen muri Holland, yemeza yuko amasogisi asukuye kandi asa neza azana umunezero udasanzwe kubera imyuka myinshi iba iri mu birenge vyacu itagira aho ihurira n'abantu baba bariko barakora imibonano mpuzabitsina kubera ko iguma mu masogisi. Ibirenge kandi ngo vyambaye amasogisi ngo biba bifise ubudahangarwa bwo kwakira ivyiyumviro biva mu bwonko bwacu mu gihe c'imibonano mpuzabitsina. 80% by'abagore bakora imibonano mpuzabitsina bambaye amasogisi bararyoherwa bidasanzwe, bitandukanye na 50% by'abakora batambaye amasogisi ntibaryoherwe. Igituma si kindi nuko mu kirenge cyacu hahurirayo udutsi twinshi cyane, harimo n'udutsi duturuka ku bwonko dutanga amakuru yo kuryoherwa mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Hari ikindi mutari muzi, mwari muzi ko abagabo biyumvira gukora imibonano mpuzabitsina buri minota 28? Hari abagabo benshi baterekana gushaka guhuza ibitsina mu bantu, bamwe bakagaragaza kwiyibagiza ibi byiyumviro, ntibagaragaza mu bantu yuko bahora biyumvira imibonano mpuzabitsina. Yamara ubushakashatsi bwakozwe na Loyola Stadium University yo muri Chicago muri Amerika bukorerwa ku bari hagati y'imyaka 18 na 25, bugaragaza yuko abagabo biyumvira gukora imibonano mpuzabitsina inshuro 35 ku munsi. Abagore bo ntibavyumvira kuri urwo rugero, gusa igihari nabo baravyumvira. Abagore bo ngo bashobora kwiyumvira gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo inshuro 18 ku munsi. Ni nkeya ugereranije n'umugabo, ariko si nke cyane, ni kuvuga ko ari rimwe mu minota 51. Umugabo n'umugore babana mu nzu bararana ku buriri rumwe bashobora kugumana ubushobozi bwo kurangura imibonano mpuzabitsina kugera ku myaka 80, ibitandukanye n'umugabo canke umugore yibana. We ubushake buragenda bukagabanuka cyane, no ku myaka 50 cyangwa 55 hari ababa batigifise ubushake. Uko umuntu agenda arakura arushirizaho kugabanya ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, yamara ngo ntibigendera rimwe ku bantu bose. Abashakashatsi bo muri Amerika bemeza yuko abantu babana ubushake bushobora kurangira ku myaka 71, ariko igitigiri kinini cy'abantu babana ngo iyo bariye neza ntibakunde no gushwana mu rugo, bafise ibintu bibahagije n'ubuzima ataco bubaye, ngo ubushake bw'imibonano mpuzabitsina kuri aba bantu babana bushobora kugera ku myaka 78 kugera no ku myaka 80 bakirangura amabanga y'abubatse mu zabukuru, kandi bakabikora inshuro imwe mu ndwi canke zibiri zirenga. Abagabo batabana n'abagore babo kenshi nibo bashimisha abagore mu gihe cyo guhuza ibitsina. Aho ndavuga nk'abagabo bataha muri weekend canke bafise ingendo bajamwo bagataha muhira rimwe na rimwe. Ibyo ni ubushakashatsi bwavyerekanye. Bubandanya yuko abagabo bagirira ubushake abagore babo iyo batari kumwe nabo, barushizaho kwipfuza cyane abagore iyo babari kure. Ngo aba batanga care cyane no kwitaho abagore babo no kubaza ukungene muhira bimeze kurusha abahorana mu nzu. Gutyo ngo iyo babonanye mu guhuza ibitsina ibintu birahinduka. Abagabo bo bakunda guca inyuma abagore babo cyane, bo bakunda kugwara indwara z'umutima cyane kurusha abatabaca inyuma. Ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Florence mu Butaliyano bwemeza yuko abaca inyuma abagore bamana ubwoba bw'ubutumwa barungikirwa canke barungika kuri telefone zabo n'amarandevu bahanahana n'abahabara babo. Gutyo ngo umutima wabo urushirizaho gutera cyane kenshi ku munsi. Iyo biketse ko hari ibimenyetso bishobora kuja hanze, umugore wiwe akaba yobibona. Mu gihe cyo guhisha ibimenyetso, umutima w'umugabo ngo uratera cyane kugeza aho umengo agwaye stress, hama akama mu bimaramare kubera kwibaza ko umugore yoba yaramenye amabanga yiwe. Abo bagabo bamana impano z'amasurugwe canke kado z'agatangaza baha abagore babo mu ntumbero yo kubereka ko babakunda, ariko aba ari nk'indishi kubera ko badashobora kubatomorera ikosa bakoze, kuvuga ikiri ku mutima.
ngo gukora imibonano mpuzabitsina kenshi biduza icyizere cyo kubaho mu myaka. Ku bagabo bigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima na kanseri y'udusaho tw'intangangabo, nayo ku bagore bigabanya ibyago byo kurwara kanseri y'amabere. Byose bikorwa n'inkabuzo ivubugwa n'ubwonko igihe umugabo n'umugore begeranye cyane bariko begereza igikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Kubera ibi, abagabo n'abagore bakorana imibonano mpuzabitsina kenshi bashobora kwiyongera imyaka 10 yo kuramba ugereranije n'abataronka ayo mahirwe kenshi, nk'akarorero nk'abihebeye Imana. Ngo gukora imibonano mpuzabitsina kenshi nabyo bigabanya ibiro ku bantu babyibushe. Siyansi yerekana ko iminota 30 y'imibonano mpuzabitsina ifasha abaryamanye kugabanya inguvu za kalori 350. Umuntu akora siporo yo kwiruka muri ka siporo k'umugoroba, akora jogging, ashobora kugabanya kalori 320. Simvuze ngo ugabanye siporo mugabo, oya. 60% y'abagabo bibaza kuri tayi y'igitsina cyabo, cyane cyane bakibaza yuko ari gito, ko bigoye cyane gushimisha abakunzi babo. Benshi mu bagabo bafise ibi byiyumviro bituma hari igitigiri kinini cy'abagabo baja kwibagisha bakongereza uburebure bw'igitsina muri chirurgie esthétique, cyane cyane mu bihugu by'Iburaya. 40% by'abahungu bama nayo makenga yo kwibaza ko igitsina cyabo ari kigufi badashobora gukora akazi neza. Yamara ahubwo siyansi igaragaza yuko igitigiri kinini cy'abagabo ngo bafise igitsina gihagije ku buryo atakibazo cy'ubugufi bafise, yamara bakarenza bakaja kwibagisha ngo igitsina cyabo kiyongere ubunini. 85% by'abagore bose babajijwe bavuga yuko bishimiye tayi y'igitsina uko cyo bakingana kose. Bavuga yuko uburebure ataho buhuriye no kuryohera umugore. Ndabashimiye cyane, mwakoze cyane mwese mwashoboye gufata aka kanya mugakurikirana ikiganiro Tahura. Ndibaza mwashoboye kwamenyera byinshi bitari muzi kubyerekeye imibonano mpuzabitsina. Nimubandanye mugira subscribe kugira ntihagire ikiganiro na kimwe kizeze kirabacika. Mwakoze.